twese icyo kintu twarakigiye ko no mu komine turagisigura tuvuga yuko izo nzoga ziteye umutekano muke. Hanyuma nabo mu komine nabo nyine bakavuga ati natwe tugiye zimwe mbere baragerageje kuzihindura ariko nabo bazihinduye zagumye zikaze kwa kundi. Rero twe twari tuye komine nakubwiye ko imitima 30 twagituye komine bavuga yuko izo nzoga zitera ingorane mugabo bakavugana natwe bakavuga ko bazobibwira abakurira kugira ngo barabe nyene bozigabanya canke bakazihindura zikagira amado bege makeya zize zironona abantu. Umuntu yoba afise intahe iyo umuntu azi neza yuko yatanguye gufata ibiyoberamutwe bivuye ku byamushikiye, ni ukuvuga ibyamushikiye muri kahise byaramuteye ubwoba canke se byaramuteye guhindura imibereho canke se n'ubiguma bigaruka kugira ngo aranga ashobore kuvyibagira akaba ari hacatangura gufata ibiyoberamutwe. Hakaba ari umuntu ngaha azi neza ati jewe ndazi umuntu yo tugishingira intahe adufashe. Mu gushinga intahe ahanini ngoma nihere kuri jewe nyene. Majambo make naragiye niga mu mwaka wa 5 ndayoberwa, je mu ya 6 ndayoberwa, ndaheba ku ishuri ntaha muhira. Ntashe muhira rero naca nja kwirigara, giye kwirigara hagirigara niribi. Ugaca rero banyigisha kunywa itabi. Umugenzi twari kumwe mu muryango akambwira ati zurasoma ugira ukwega umwotsi wongera uhuwe. Rero ivyo ndabibamwo umwaka wose. Sinzi rero umuntu urumva nanywa itabi nkanywa n'inzoga. Rero sinzi umuntu w'umugira neza mu banyi yavuye agira akagongwe ansubiza ku ishuri. Ansubije ku ishuri nca ndiga ndamenya. Mugabo kuva rero iryo tabi sinarihevye. Nagumye ndarinywa kubera namaze iyo misi nywa uwagwa cane naciye mba nk'umengo ni chronique kugeza yaho nyoye ngiye kwibarabara nkanywa amarengo 2 nacamera nk'umusazi ndiga mba mu bwo buzima nywa inzoga no kuvuga nahereye kunywa itabi mvuye mu mwaka wa 6. Iryo tabi narihevye niga ngeze mu mwaka wa 3 muri university niho naheba itabi. Izo nzoga rero nashobora kubera nanywa inzoga cyane nashobora kuronka amahera nkanywa gushikana saa 8 z'ijoro canke nkatanga shika muhira ry'inyoni ziko ziravuga bukeye. Ahanini rero ico no uvuga inzoga ku muntu azinywa kiri muto canke abizitumwe n'ibibazo urumva nka je byavuye kubera ku ishuri ubuzima bwo ku ishuri amfite so kubera abavyeyi bari babuza amahera nabaye ikigaba ntegwa n'ishapu nuko nyobewe. Riho je naramubonye umuntu yanyoye ibiyoberamutwe ni umwana w'umuhungu kandi ntarakura cyane ari ahantu amatombera ibamba. Uwo muntu afite nk'imyaka nkingahe? Afise nk'imyaka nka 21 canke 22. Ariko uwo muntu muravye n'intera kigongwe nta kintu yibanga abonye abatware ubona agenda kubakubita. Ni kuvuga ababuze abavyeyi bakiri batora se nk'imyaka nkingahe abavyeyi babo bahitanywe n'ingwara vyagenze gute? Bahitanywe n'ingwara barahwera baragwara nyina aragwara arahwera mu nyuma yaho se wabo arabaho nabi nyene arabatunga uko abishoboye babahungu bace batangura kunywa ibiyoberamutwe. Urumva ntaco bakimfashije umuvyeyi ntaco bamutabara nawe mugenzi we yaragiye wase aragwara nyuma carahwera baca bamera nk'abantu rero biragira bakicura ata muntu numwe bubaha atakintu na kimwe bohanuza niyo hageze n'ikintu cyo gucinca ibintu by'ibitungwa ndiko ndabitegereza nibo bahamagagwa kubera gutimba nyabiyoberamutwe banywa. Yego murakoze cyane.